runani rw'abakenyezi igisata co muri meri ya Bujumbura bahimbaje umunsi wahariwe umukenyezi kuri uyu wa 13 ntwarante umwaka wa 2021. Mwijambo ryiwe Irakoze Liliane arongoye urunani rw'abakenyezi igisata ca meri ya Bujumbura yashimye utwigoro twa leta y'u Burundi two gushigikira umukenyezi, ariko akavuga ko impinga ikiri ndende kugira umukenyezi ashikira iterambere ry'ukuri. Anagira ko asaba leta korohereza umukenyezi na cane cane korohereza abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto mu kubaronsa aho bakorera. Impinga iracari ndende kugira iterambere ry'umukenyezi turishike ko vy'ukuri. Tukiraho nyene turasaba leta ko yofata ingingo zorohereza abakenyezi mu bikorwa byabo bya misi yose na cane cane mu guteza imbere umukenyezi. Nk'akarorero ngaha mu gisagara ca Bujumbura abakenyezi batari bake bakora urudandazwa rwigenda kandi rutunze imiryango myinshi n'abana benshi b'igihugu. Abajeje intwaro bora ingene babaronsa ibanza bodandarizamwo mu masoko atandukanye agize igisagara cacu ca Bujumbura, bagashobora nawe nyene guterera mu iterambere ry'igihugu mu kuriha amakori nk'abandi badandaza, kukaba nkako byo nafasha kwikigira impanuka zitandukanye zobashikira igihe bariko baradandaza birukanzwa bahetse abana ku mugongo bafise n'ibidandaza byabo ku mutwe. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura yasavye abakenyezi bakora urudandazwa rwo mwibarabara gutora abantu 5 baserukira abandi mu bakora urwo rudandazwa kugira batorere hamwe inyishu y'ikibazo co kubaronsa aho badandariza. Nyakubahwa serukiye Forum des Femmes yavuze akajambo na cane yavugiye abakenyezi bamwe bafise ibikorwa byo kudandaza bama birirwa bafise ibase ku mutwe. Rero ico kibazo carahamye mugabo nagomba tugiheraheze, kuko kwama wiruka kwama udandaza udafise aho udandariza, nagomba ejo aho bukera mu ndungikire komite irimo abadandaza 5 b'abakenyezi, ico tuzokwivuganira kugira ngo ico kibazo tugisezerere. Yanagiriye ko abatekerera impanuro. Nagomba nabatekerere impanuro 3 zitarenga, kandi izo mpanuro mwana shaka ni ku rwego rw'igihugu, na twebwe reka tuzisangire mu gisagara ca Bujumbura. Mukenyezi ko watewe iteka n'Imana yo kwitwa umukenyezi, tegera kandi ushire mu ngiro icivugo cabitiriwe kuri uyu mwaka kivuga kiti ubukerebutsi bw'abakenyezi niryo soko y'iterambere kuri bose. Iryo ni ijambo rya mbere ku rwego rw'igihugu na ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura. Ijambo rya kabiri, intererano ya kabiri, mukenyezi banza ugire izina ryiza mu rugo rwawe, useruke ababanyi bahimbagwe, niho igihugu kizokwizera. Na kare barayamaze mu Kirundi bati iyija kurisha ihera ku nama. Ijambo rya gatatu ari ryo rya nyuma ni impanuro ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura, rivuga riti mukenyezi ivyari magera byagize gute? Nta mukenyezi rero agikumirwa mu mabanga y'igihugu, nivyo? Erekana rero yuko ushoboye, ushigikiwe
n'umunega wawe niho uzotera iteka igihugu cakwibarutse na kare usaba umwiza mugasa. Uyo musi wo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu gisagara ca Bujumbura ukaba warangiye mu kanyamuneza ntangere.